oya nanje ndabahaye uburenganzira hakaba ari wona ririya mahera je ndamubesha ngo ndamukunda n'aba diaspora nta mu diaspora je ndarya mahera ni 10 Sasa nabo muzinanye oya sikuvuga ko tutazinanye barahari benshi tuzinanye ariko Imana iri mu ijuru nta mu diaspora ndarya mahera ngo turakundana oya ayagwara kubushake bwiwe iyo kugenda umuhungu gusohokana nisigura ko agukunda urukundo okay aragusohokana agukunda ariko bidasobanuye ko umuhungu musohokana agukunda jewe kuba mvuze ko atamahera ndarya abahungu canke iki ngira ndakivuge neza suvuga ko atabahungu bankunze ko atabahungu ko ataba ex mfise ndabivuge mu rurimi tumenyereye aba ex baruzi yaravye suvuga ko ataba ex mfise ndabivuge mu kirundi twese tuza kumva ariko nuwo mu ex akaza kuvuga je ko na muri ya mahera umu ex mfise wagambaniye jewe ntawe nagambaniye umu ex mfise nuwangambaniye uwundi nawe avuga ko mfise ubona bwije ukuri ko ntakunda uwo mfise nuwangambaniye jewe ntawe nagambaniye oya uwo wundi nawe no bafise ubona bwije ukuri ntagira nta hantu nibigikunda ndibaza abari baboneka jewe nkibanda kuri bijya bintu ufise nkibanda kuri bijya bintu ufise akaba ari jewe nkunda pana gukunda wewe yego ndagukunda ndakwereka ko ndagukunda muga mu gihe habaye ikibazo nkabaza kubwira ntiyamara sheri ibintu tubanze tubirabe buke urabona nta mbere ndiko ndabona imbere ushaka kubona nihe ari kibazo kimwe imbere wowe uri kurashaka kubona ni hehe kandi abakobwa bose bamava ngo sindiko ndabona ibiri imbere ndabona ibiri imbere ushaka kubona ni biki ko ata muntu numwe yigira abona ibiri imbere iyo batubona ibintu biri imbere twomenya ati ibintu bizotuba ko mu iminsi imbere nibiye tuduge na ruguru tuduge mawimbi tugira iki kakurarana akakurarana ko akuduga nyene hari gihe akurarana niko simvuze ko baduganye bose babararana ariko hari gihe akudugana akakurarana nindi nanavuze nta mugabo batwara aho rero nta mugabo batwara mana jewe nta mugabo nemeza ko batwara umugabo agenda bishaka yes nuko nkunda ndakuramutse nongera ndakwikaze kuri Magic Channel ndabwira ko ari muganwa Kent umugara w'Imana umugara w'umwete umugara w'ibikogo umugara w'abantu nuko another day another vibe ndabwira ko umunsi vibe yacu yaduteruye neza na neza ituzanira wa mwigeme adaswanze wa mwigeme wa wundi benshi basigaye barabirako bakavuga ati nakarorero unawe suwundi numukinyi wa Mareresi Mwitekeza Shasha menshi agiye atandukanye niyo benshi bamuziko ariko no munsi jewe namukuzaniye kuri Magic kugira dushobore kumviriza intahe yiwe y'ukuri dushobore kuyaga na cyane byari bimaze iminsi bikora muvugako ndabwira ko iyo ndakuzaniye umuntu abari wa wundi aza kuza afise ntererano idasanzwe niwe ngira nakire kuri Magic bwira mugenzi we mushobore gufata agatebe dushobore kwiga Shasha welcome kuri Magic Murakoze cyane. Ramutse abakunzi ba Magic n'abakunzi ba muri rusange. Abakunzi ba Magic Channel. Abakunzi ba Magic Channel ndabaramukije cyane aho muri aho muherereye bivanye naho muri. Wow. Harubo twavuga ati mwaramutse cyane mwiriwe bivanye naho baherereye. N'aba diaspora bose bari mu kigo. Yego turabaramukije cyane. Hama n'abakunzi banje muri rusange ndabaramukije. Ngira nivyo naheje kuramukanya. Hajya ukiva muhira. Ni bangahe bakubwiye kuberewe? Ubaye wa mbere. Wow. Urakoze cyane. Nukuri. Bantu b'Imana no muri commentaire na mendazi baraza barafise byinshi. Shasha bashaka kumenya. Tutaraja kure. Ibanga ryo kuvyibuha niri kuvyibuha kuri Shasha bivuze iki? Ndavyoshe. Oya sivyibuha ariko sindanonze. Ndagereranye. Amwe mu video horo ukunda gukora rimwe no gutumwa ucisha akombuga zawe zigiye zitandukanye urukunda gukaburira abigeme bakora sport ntibapfe kuguma bavyibuha tuvuge ko ari Shasha ashaka konda kurusha mu gihande baguma bavuga ati ati imisosi imeze neza je na sport ndiko ndakora ni nundi ati je nterangene sport ndiko ndakora kandi
ariko na siporo ni nziza siporo ni nziza ndayikora rimwe na rimwe ariko je sindayikora kenshi ko je simbesha mvugisha ukuri siporo sindayikora kenshi ariko ndayikora rimwe rimwe yego nuko ariko nimbona navyibushe ushatse kumbwira nje muri siporo abafana bazacu sijeje nyene no mu commentaire zo tubona iyo giye amafoto yagenza bakavuga ati ariko by the way mbona mbashaka kumenya iyo uri kurabona ubutumwa nka burya abafana bariko barakwa appreciate uruvyakira gute bariko bakubwira ko wavyibushe cyane ko wavyibushe cyane ntabwo bora wumva cyangwa ukavuga ati oya nta bwoba kuko iyo mvyibushe ntagwaye meze neza nibaza ko ari bon nuko ndashaka kumenya rero ni kenshi abantu bagumye bavuga bati ubwirageje kuraba bino bintu biri kuramubako shasha we yaguma avuga ati ndafise umunsi nzobabwiza ukuri ndafise ko hamwe no babwira version yanje y'ukuri mutobona bijya gusa mumenya ko nanje ndumwigeme sanzwe nkunda mbega tukiraho biba vyoroshe ko umwigeme ashobora gufata ingingo kemanga umuhungu kuri we umunsi turashaka shasha utwugurukire duhe intahe yawe zikuru aho ndakwishura naho umfashe tuta bani imana aramuza iyo ntamu aho njaniranije ariko ndabishura ibyonzi rimwe na rimwe turashaka kumenya rero vyatanguye gute ushobora gufata ukavuga ati jewe ndemanga umuhungu imbere y'abandi muri babandi bose bakurondera biba vyoroshewe nk'umukobwa kwemanga umuhungu imbere y'abandi kandi hariyo n'abandi bakurondera mu gihe umukunda nibaza kumwemanga ko atakibazo kwemanga umuntu ukunda hari ikibazo umuntu ugira isoni kwemanga n'ubu udakunda ariko ukunda kumwemera ni sawa hari benshi baca bavuga ati umukobwa arubahutse ati abandi bakobwa barafise ukuntu babikora mugabo ntadudurireko kuri wewe umukobwa yubahuka akabivuga byakira gute yego nivyo uko dubisanzwe nuko twakuze baravuga ngo nta mukobwa atangura kugira iki atangura gukoresha umuhungu hako je sinareheje ivyo ndabihakana je sinareheje nta muhungu nareheje ngo nze ntangure mvuge ko ndamukunda ushobora kuba ntahuye nabi cyo navyo nakoze ariko kuvuga ko nkunda umuntu navyo nibaza ko atari kosa mu gihe ndamukunda ukamwemanga imbere y'abandi none ukunda umuhakana imbere y'abantu ukunda nyine umwemera imbere y'abantu nuko turiko turatera twegera imbere bashaka kumenya hari umunsi twashoboye kubona bumwe mu butumwa bwariko buraca cyane cyane ku mbuga bavuga ati ndashobora kuzovugisha ukuri benshi baciye bafata ifoto yawe niyo narinze kuvuga izina ntibave binankwegera ati yaranamwirutse ko igihe kirekire shasha uravyemanga uravuga ati sindavyanse mugabo ukuri kwe nari narakuvutse bega turashaka kumenya no munsi duhe intahe y'ukuri biba vyoroshe ko umukobwa ashobora gukundana n'umuhungu ikiringo c'imyaka hafi 5 vyitwa ko ari mu rukundo mugabo umukobwa ko waremenza ati nari naramubwije ukuri ivyaba vyose ko atabirebire ati nubwo yogaruka no munsi nticokunda bashaka kumenya tukiraho biba vyoroshe ko umukobwa akundana n'umuhungu imyaka 5 tamukunda vy'ukuri kuri wewe vyari vyifashe gute muri ico gihe mbega aho kwishura ntabandi bakundana rero umuhungu murashobora gukundana n'imyaka irenze 5 kandi haba hariho n'abandi ku rundi ruhande bakurondera mugakundana n'imyaka 5 inarenga inashikana 10 abandi bakakurondera ariko ukababwiza ukuri ari nk'uko uwundi muntu ashobora kuza kukurondera akakwiruka ko niyo myaka 5 kamubwira ko ufite umuntu ukunda ariko nawe ntacike intege akaguma agaruka naho wanga nkagumaza ariko mu gihe nawe ufise urukundo rwawe nibaza ko ntitwokwemera abantu ngo turabakunda kubera tubagiriye impuhwe urashobora kwemerera umuntu ngo ndagukunda kubera umugiriye impuhwe ubona ati no muntu yaranyuritse ko igihe kirekire ntaco atakoze ukamukunda kubera ubwo si urukundo ahubwo umukunze kubera umugiriye impuhwe bivanye n'igihe kanaka yakwirutse ko canke yakurondeye
cyangwa ugaprofita ukanashaka ugaprofita n'amafaranga afite cyangwa ibintu ukavuga ko umuntu akwiruse ko ico gihe abatashatokora kugira umwemere sponsoriza agashiramo abatashatokora abatashatoguha kugira ubone ko kuko agukunda mu gihe rero umwemereye ushobora kuba umugiriye impuhwe canke ku rundi ruhande wemeye ibyo afise ariyo mpamvu n'abahungu namwe muvyo muraraba neza sindi siri ko umukobwa wirutse ko imyaka 5 akubwira ko afise uyundi bikunze kuba urashobora kunyiruka ko imyaka 5 ucayirenga turi kumwe ngaha mu Burundi nakubwira ko afise uyundi ewana ntashobora kumuvanga kandi ntashobora kukwemera ko ndamukunda kubera bivanye n'uwo wundi afise ariko ukaca wunguruza akarere urabona ko haje ibintu byo kuca bagenda hanze jewe nkaca ndakwemera ko ndagukunda kubera uri hariya yeske cyanya byo ushize mu bwenge wumva ndagukunda cemba nkunze ico kintu wagiye kurondera hariya ati no munsi ko yavuye wewe waranyibitse ko imyaka 5 ndakwankira ndakubura ko mfise uyundi bidashobora gukunda ko dukundana nawe ariko wowe uravuye mu Burundi uragiye ahandi hantu tuzi bamaca twita aba diaspora ashakorera aho nyene umaze kugerayo jewe nce ndakubwira ko ubu ndagukunze ndakwemerera ibyo wansavye bya vrai ubwo n'urukundo ndakwemerera tuvugizanye kuri nawe ufite mu bwenge kuki ntakwemera ukiringa kuki iyo myaka 5 wayigerageje sindakwemera uyo muntu nakubwira ko nkunda dushe dutandukana ko ugiye hanze ariko urakunda kuvuga ngo akagumye bagumako ngo nakari ngo baba bashaka kuraba ngaho mugumeko no babwira iki mugumeko kabisa ariko hamwe na hamwe twese ku mpande zose dushaka nyene kwiyumvira dushaka kwiyumvira kuko ntiwovuga umukobwa wakunze imyaka 5 irenga kubera wigiye haruguru akaba ari urwo rukundo rusha ruboneka swate bakugiriye zampuwe sinaravuze ntibaze kuntera amabuye ngo baba bakurikiye amafaranga oya bakugiriye zampuwe canke nyene yaravye ikindi kintu ariko hari benshi twabonye bariko barasupportinga baguma bavuga bati vy'ukuri Shasha yarakoze ikintu kizima kumubwiza ukuri isakananga kandi bakobwa bavuze ati harigirisha Shasha yarayajye bashaka kumenya kuri wewe muri ico kiringo c'imyaka yose ariko arakwiruka sina n'ubu igihe nta tukado yazana akavuga ati tora gakanzu tora karatu ndagusohokana muga ukanka kumubwira cyukuri cyangwa bimubwira gusa rimwe kugira kuveko mugano rero ngerageje kushaka kuri ico hakaba hari umuntu nari amahera muri commentaire zambwiye ndabahaye uburenganzira hakaba hari umuntu jewe nari amahera azamimbwire muri commentaire bantu bima Shasha rumwe twabone n'abahungu baravuga ati uyo twaramurondera iki no munsi ugira uvuge ntituze tuba mu ngo mu kibenga aje avuga ya kundondera ni boni sawa barahari no baracandondera barahari kazandondera je simvuze abandondeye ntawo waririye amahera je mvuze uwo naririye amahera bati umuntu yarandiriye amahera ambesha urukundo hama ntiyankunda aza bivuge muri commentaire yego uno munsi uriko tubwira ibintu bikomeye abantu bahora babona avyandika bica ku mbuga zigiye zitandukanye benshi biyumvira bati kumbure Shasha bashaka kwiyeza abashaka ati abakobwa bose nuko bavuga oya nanje ndabahaye uburenganzira hakaba ari uwo naririye amahera je ndamubesha ngo ndamukunda n'aba diaspora nta mu diaspora je ndajya amahera ni 10 Shasha nabo muzinanye oya sikuvuga ko tutazinanye barahari benshi tuzinanye ariko Imana iri mwijuru nta mu diaspora ndajya amahera ngo turakundana oya ayagwara ku bushake bwiwiwe okay umuntu ashobora guha amahera ari umugenzi nta n'umushere mu diaspora je fise nta n'umushere mu diaspora mfise rero niyo mpamvu mvuze nti hakaba hari umuntu jewe nariye amahera nitwaje ngo ndi kumubesha urukundo nukuri aze muri commentaire avuge kora tubwira ibintu bikomeye duhara tubona kumbe rimwe na rimwe utanga impanuro ku bakobwa babwira ko nimba batinya ko abakinishiriza imitima yabo biciye ku rukundo ngo nabo ntibakinisha imitima y'abahungu biciye mu kubafatira ku buryo canke amahera ngo canke umwanya wabo kubera iki Shasha kuvuga ry'amajambo mu gihe ubona kumenga hari ikindi kintu dufate ko baba waraseserejwe mu rukundo n'abahungu canke ubona agakina abakobwa mukorera twebwe abahungu
jewe kuba mvuze ko atamahera ndarya abahungu canke iki ngingo ndakivuge neza suvuga ko atabahungu bankunze ko atabahungu ko ataba ex mfise ndabivuge mu rurimi tumenyereye aba ex baruzi yaravye suvuga ko ataba ex mfise ndabivuge mu kirundi twese tuza kumva ariko nuwo mu ex akaza kuvuga je ko na muri ya mahera umu ex mfise no wagambaniye jewe ntawe nagambaniye umu ex mfise no wangambaniye uwundi nawe avuga ko mfise ubona bwije ukuri ko ntakunda uwo mfise no wangambaniye jewe ntawe nagambaniye uwo wundi nawe no bamfise ubona bwije ukuri nta hantu nibigikunda ndibaza abo ni baboneka ndashaka kumenya akuri abo babiri dukunze kubona benshi bakunze kuvuga bati urabona ko uri umwe mu bantu rimwe na rimwe yuko uracisha ubutumwa ku mbuga zigiye zitandukanye canke mu marezo ukina hari abavuga ati bwa bundi umukobwa arashobora kuba umukuri gute wubahwa kuvuga ko umu ex wawe ushobora kuba waramubwiye ukuri ukamubwira ati ahantu ntibikundika izo nguvu zavuye hehe fate ko jewe rero uko bimeze ndakushiye kuri ico canke abo baravuga ati mbanze nkusanye twiwe watujuga kwiza wavuga ati oya tikugira ntazaje mu gitigiri canke ntazanyambiki warakora muri iyo tu reka ndambwira ko bidakunda oya oye aho ivyo sivyo jewe sinitwaza urukundo kugira ndakujya amahera jewe no gukunda umuntu ego turabantu nta muntu abura amakosa ariko jewe nta muntu nakunze nkurikiye amafaranga nta nuwo twakundanye kubera amafaranga ego urukundo nirwo ruzambere amafaranga kaza nyuma kandi umuntu agukunda si ngombwa ngo umwaka amafaranga arayaguha hari igihe ababone ati ibi ni inshingano zanje kugira ndamuha amafaranga ariko jewe nta muntu nakurikiyeho kubera amafaranga nta nuwo naretse ngo nuko ata amafaranga afise aba ex mfise barazi kuri kiretse bimera kubwira wananiye canke uwo tutahuje nkasanga akunda ibinanje bigize je ndakureka amahoro si ngombwa ndakumvishe ngo wowe ukunda ivyo nkunda ahubwo tudahurije ku bintu ubwo turarekana mu mahoro utarinze kugira intuzeya nyine turarekana mu mahoro ni sawa kandi tuma turabagenzi nakubwiye aba ex banje bazira muri commentaire nta numu ex numwe jewe turabansi ngo twatandukanye namubwira iki niki bose n'abajama tukiraho nyine benshi bagumye bavuga bati kuvyo turiko turabona ati ushobora gusanga uri muri wa muci ejo canke hirya ejo musubiye guhura no wa mu ex ibintu vyoheza bigasubira bigakunda atari nayo ntandaro kenshi usanga bamwe bavuga ati umukobwa yaravanye naka canke yararongowe mugabo aho uragenda ugasanga birashika agasubira jewe rero sico wenda bivuzemo bugano urashobora gutandukana n'umuntu waramukoreye amafuti nk'iyo nzira waramuriye amafaranga yiwe cyangwa waramukoreye ikintu kibi gituma atifuza no kubona isura yawe kuvuga ko turabajama je nabo sikuvuga ngo twarabandanije imigenderanire aho hantu yumve neza kuko umu ex n'umu ex ntiba mukwiye nyere kwegerana cyane ko mwaratandukanye jewe mvuze ko tutoshobora guhura ngo ndamuce ko ntamuramukije nawe ngo dushobore guhura anche katandamukije kuko twatandukanye mu mahoro kandi umu ex mu gihe mutandukanye mu mahoro ni sawa nta kosa nagukoreye amafuti nayawe none wewe ushavurira kubera iki je narakuretse gumana amafuti yawe nayanje ntivyahuye ari nkuko nanje nogira amafuti nawe kandeka reka nta muntu ibintu bidahuza n'abantu n'ibintu byinshi bituma abantu badahuza ariko bagatandukana mu mahoro kuko umuntu abantu turakeneraniye mbwa ukamubwira ati by'urukundo reka tuturagereza yego by'urukundo mwabiretse ni muhure nyene hari gihe musura mugahura nko mu kintu kanaka ntimurabane nabi muvugane nkuko mwigeze nyene kuvugana ariko apana imigenderanire yatari mu ex no mu ex mu ex no mu ex ukwiye kumenya ko ari umuntu mwatandukanye ico mvuze ngaha no guhura mukaramukanya hari benshi bavuga ati iyo rashobora kucuba intandaro
agasura akakurondera ati shasha kuki nenda wose mu ex rero abakiri umukunzi wawe umegise mukikiranira bya bindi byose mwagiranira mugikundana mwasohotse mwagize iki won hari ex achara umukunzi wawe sho kuvuga ati ntaco dupfa akagutuma gati shasha ngo tujane gufungura ku gisiniya ati ngo tujane adusohoke kuri plage nubwo atabirebire biza kwabo eske aho naho kuri shasha vyakira gute uvuga ko baba bavanye cyangwa uvuga ati haba hakiri akantu n'ibindi byo konda duhuriye ku gisiniya ariko apana ngo telefone tugende gusangira ku gisiniya aho hantu tuhahuriye okay cyane duhuriye nko ngaha akavuga ati ngiye gufungura uvuga nanje yamara niyo naringiye tukagenda tugasangira ariko apana afatwanya bati allo uno munsi ni rendi muri weekend ndagukeneye dusohoke kuri plage cyo duce gusangira man ivyo uwo ntaba mu ex ntiwona mwitaba ubwo butumire wo bwa nyene umwitabe gute muvugana iki umuntu mwaratandukanye umuntu mwaratandukanye ukwiye kumenya ko mwatandukanye umuntu rero citaba ariko murashobora kuba mwaratandukanye niko mugatandukana mu bugwaneza atakibazo gihari ukavuga ati twavanye neza urukundo twaruhagaritse bivaye n'amafuti yiwiwe wowe ukavuga ati je namwebeye amafuti yiwiwe ariko ubundi erega amafuti none ngira sura ndakwitaba ntazi ko amafuti yafise amafuti erega amafuti kuva nguhevye warayahevye oya wowe uvuga ati iyakariye ni gaza urumva uko bimeze je ex ko nabisobanuye ex nyene ni ex nta diki byama uyaye ex ico je navuze sinoshaka kumucako nkaho yagize nk'ikibazo ngo ndengane ndamunsi ivyo ntavyo nokora nta nubwo no kwinjira no mu bitaro agwaye ndikuvuga ninjiye ariko sanzwe ninjiye ndabona agwaye ndeke kumusuhuza oye ni sawa ariko ex agifata umwanya aho telefone arendi cyaye mariti mbira ati jewe muri weekend ndakeneye tuzosohoke tubonane turi babiri dusohoke kemera jewe nkamwemerera nkafata iyo misi yose ndiko niyumvira kubera ex yambwiye zanguvuze wote urafasha umwanya ufasha indwi abo telefone rende bizosohoka muri weekend ufasha umwanya ugifise gahunda imwe yonyine ya ex wazo gusohokana none uwo ni ex kwere tubwiza haba hari ibintu byinshi byo gukora apana ko kuja gusubira inyuma mu byo wasize inyuma ex tuba abari mu bintu twasize inyuma tuba dushaka rero kuja imbere ariyo mpamvu rero ugitekereza gusohokana na ex wawe urumva kiri kibazo wewe rondera nimba atanukunzi wundi uraronka rondera ibindi bintu kugira bize ku buryo utaza uvuga ati ntaho nasikwiriye yo gusubira kwisanga wasubiye kumukunda mu gihe wemera ko musohokana kandi agifise ya mafuti yatumye mutandukana nubwo uzoba ubizi nane umu ex agutelefona nyene ngo musohokana ukagenda neje akasubira akagutelefona zosanga wasubiye wewe ntazokwigira yiyumvisha yuko wasubiye kumuha urukundo waruvuze iki none uravuga ati aho kaciye ntihacugwanga urinze wanka ati ntusubire kumuha wa mwanya ati ntusubire gukora nka bimwe ati nubwo uzi amafuti yiwe vyoshika ukavuga ati ukisanga watwawe kandi usanze ukisanga hava wisanga je mpamvu ravyanka wava wisanga wakunze ahubwo ya mafuti wa mwankira oh my god ukana n'umuntu mwatandukanye kubera amafuti ukabirenga ko mukaguma mugendana umva ko wasubiye kumukundira ya mafuti wa mwankira bwa mbere wo kuri wowe uvuga ati wasubiriye kumukundira ya mafuti rero ati ubuho uzocufatika cufatika nyene umuntu wabatandukanye kubera amafuti ugasubira kumukunda mukagendana kandi uzi neza ko ya mafuta atayaretse none ugarutse gukunda iki ukase gukunda amafuti yiwe je niko ndavyumva wow sha ugarutse gukunda ya mafuti yiwe uko tubwira ibintu bikomeye cyane bashaka kumenya rero benshi barabonye amafoto yari karaca ijya nino aho benshi bavuga ati bino bintu biragoye muganyabuna havuze ati hariyo n'ibindi histoire ya 5e waje usa n'ugomba kuyisesha n'ibiriko birabuka ati ibiriko bimba kubu nanje vyambaye ko mu wa gatanu bambwije ukuri mugagenza kubwiza ukuri umuntu bashaka kumenya kuri shasha mu wa gatanu
umuhungu niwe yagukunze cyane urukundo rw'akataraboneka canke niwe wamukunze hama naho usubira kubimubwira nkuko ubibona oya bivanye nuko aho twavukiye imico n'akaranga twemera ko twe dutangura kubwira umuhungu ko tumukunda umuhungu aratangura akubwira ko agukunda mu gihe umutima wawe nawe ukwemerera ko mukundana n'imico yiwe ko gukunda umuntu n'ikintu gikomeye gukunda umuntu abantu kenshi babyita ko ari ibintu byoroshe gukunda umuntu harimo ibintu byinshi bakunze ba Magic ndabwira ko uyu ni wa undaza akuzaniye ibya bintu bikomeye cyane harimo ibintu byinshi karagatebe agusigurira uko tubwira ati gukunda umuntu birimo ibintu byinshi shashi nkumuswe dusigurira bega gukunda umuntu by'ukuri uko avuga ko birimo ibintu byinshi gute mu gihe abandi bose baza ati gukunda umuntu umukobwa aba yahisemo gusa cyangwa umuhungu aba yahisemo kuri wewe ubiha agaciro kangahe ariko aha ndasobanura ukuntu uvuze gukunda umuntu urashaka gukunda umuntu ukavuga ati uyu uye n'ubuzima bwanje nta wundi nzokunda nyuma yiwe wumva urahisemo witamo umuntu rero muzobana ubuzima bwawe bwose gukunda umuntu biba bisaba ko ugiye kumukunda wenyine gahitamo amahitamo rero agoye ako kantu tukagende ko buke buke ahubwo urutwigisha ibintu bikomeye bantu b'Imana ufata gatebe amahitamo aragoye kubera harimo ibintu byinshi mu rukundo kuko nakubwiye nti haraza ibintu byinshi bituma bitandukana baraza bakakubwira ati amarashire wawe ni ndaya ivyo ukabyumva cyane cyambere amarashire wawe tumonye asohokanye n'uwundi muntu ivyo navyo ukabyumva hakaba yuko n'uwo muntu wahisemo aja mu vyago ko nta bintu vyama vyera ngo de rero iyo usemo gukunda umuntu batubwira ko tumukunda akomeye umukunda agwaye umukunda akize umukunda kenye basa cya kintu na kimwe ico muba ko umuntu ukunda kugira ngo umureke ariyo mpamvu rero dukwiye kuvuga ati nimba mvuze ngo ndagukunda kugira bishoboke yuko ivyo bintu byose umuntu ashobora kubyubahiriza mugamba wo nkakunda wowe wenyene ntitaye ku kindi kintu ukavuga ati ngira nkunde muganwa uko ari kose ukamukunda utamwajije ati ufise iki kubera ashobora kuba afise imodoka ejo bakayigonga ashobora kuba afise magaze yuzuye ejo igasha urumva ashobora kuba afise n'inka abararo y'inka zikagwara zigapfa ashobora kuba afise etage ikagira yego shadwa dufise inzu nyamugira imikaza ikayihirika hasi rero urukundo tuba dushaka kuvuga iyo umuntu mvuga gukunda umuntu biba bikomeye kuri aya mahitamwo tuba dukwiye kumva ikintu ahubwo cotuma uyo muntu urukundo ruhera cyari rugabanuka ariko uwo muntu ahubwo wenyene aba ari wabapfuye uwo wakunze apana ngo ibintu yafise ngo vyagiye apana ngo inzu ngo imodoka bayigonze ngwe wana urabona igisuku kitanguye kunsazira ko ngo rero twakunze neze neza urone ntukishoboye kumpa amahera yo gusiga inzara ngumva reka tubanze tubihagarike gato utwe turabiraba neza abantu yarakunze ariko aba yakunze je mba naravyiga afise imodoka imeze gute afise ibintu bingana gute Timuganwa yurira indege kangahe ya jewe nkibanda kuri bijya bintu ufise nkibanda kuri bijya bintu ufise akaba ari byo jewe nkunda pana gukunda wewe yego ndagukunda ndakwereka ko ndagukunda muga mu gihe habaye ikibazo nkabaza kukubwira nti yamara sheri ibintu tubanze tubirabe buke buke urabona nta mbere ndiko ndabona imbere ushaka kubona nihe ari kibazo kimwe imbere wowe uri kurashaka kubona ni hehe kandi abakobwa bose bamavuga ngo sindiko ndabona ibiri imbere ibiri imbere ushaka kubona ni biki ko ata muntu numwe yigira abona ibiri imbere iyo batubona ibintu biri imbere twomenya ati ibintu bizotuba ko mu iminsi imbere nibiye ariko twe twarabihinduye ngo just niko ndabona imbere neza ni ushaka kubona urumva bavuga ati abakobwa bariko barabesha abari icitwazo cyo guma avuga ngo ntabona imbere kugira kureke none je ndakubare ngo ushaka kubona imbere hehe ndi kuri vora sindiko ndabona imbere haje igifungo jewe nimba ndagukunda nkubona imbere ndahabona kuko
kuko tuzokora jewe na pana wenyine tuzokora twese tugirana imbere dushaka kugera pana ngo siko ndabona imbere umva siniko ndabona imbere kubera wowe uhombye nakurabe ngufise imbere wowe ati imbere ati ndaba nka mu maso n'imbere ushaka bindi abashaka kubona imbere he gusa niko ndabona ngo imbere neza nari no kurivora muraga ngo rero tubaze tubireke gukora siniko ndabona imbere neza ndiko ndatwara imodoka ikibazo nyabaye kandi bavuga ko umugabo ari umutwe w'urugo wewe ukamubwira ati yamara imbere bizoza jewe ndahabona wewe akakubwira ko atahabona kandi si wari kurivora wowe umuntu wumva ashaka kubona imbere he uyo rero ntavyo muba murimwo ntavyo muba murimwo n'ubundi mu gihe atanguye kubona imbere atari kabona imbere neza kandi atari wari kurivora biba byapfuye biba byapfuye je niko ndavyumva ariko umuntu wese avuga ikintu ko acumva je niko ndacumva nuko uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane bashaka kumenya rimwe na rimwe akenshi iyo tubonye impanuro ukunze guha ugwaruka canke abigeme muri no misi ariko arakumva umengo bashishikariza kwitonda abandi nabo bakavuga ati umukobwa ivyo byose ashobora kuba abenga abahungu benshi ariko ashaka nabo abakobwa babenga abandi uhora utahura gute iyo abantu bariko baravuga ko zimwe mu mpanuro utanga umengo uri kubuza ko abantu bopfa kwirukira mu rukundo mu gihe nawe urufise oya jera muntu abujije kuja mu rukundo bagende kabisa babakunda bariko barabasaba inkundo mu gihe nabo bumva babakunda babemerere utariko bagende ariko gukunda umuntu ni risk ufata wowe nyene kuko none nimba bariko baragusaba uri kurasaba umukobwa mukundana nuriya wundi ariko aramusaba ushobora gusanga yabemereye bose ari batanu kubera ashaka kubona imbere ashaka kubona mwese muri mwege ufise imbere habona neza ariko haraboneka neza rero impamvu uvuga jewe tube twitonda kuja mu nkundo nuko banza kubashwa ati ibi bintu byose nzobishobora mwa kino gihe guhitamo umuntu mukavuga ati jewe ngira nkunde uyu wenyene birakomeye kubera kandi ikibazo nubwo vuga ngo birakomeye kubera abantu bose baza bakubwira ko bagukunda benshi ntibaba bagukunda ikintu rero turiko turihenda ko muri iyi minsi ntituzi gutandukanya inkundo zizoramba canke n'inkundo z'igihe gito bimwe bitangwa ni vy'agahararo ese banzura usi umuntu vyanya vyarankunda canke arampara igihe gito canke ashaka tugendane kubera situation yarimwe imeze uku canke ashaka twanza tukamenya ese umuntu dushaka tugendane ashaka urukundo rwo kugera ryari ashaka urukundo rugera hehe ruzodushikana kuki kubera kuvuga okay ndagukunda nanje ndagukunda ejo dusohoke ejo uze kundaba turyame ejo uze muhira ejo uze ndagusohokane mukaguma muri ivyo projet y'ugo rukundo rwanyu murimo niyi yo gusohoka iyo kugenda umuhungu gusohokana ntisigura ko gukunda urukundo okay aragusohokana agukunda ariko bidasobanuye ko umuhungu musohokana agukunda hari igihe wowe aragutelefone allo nisanga sayine z'ijoro umeze neza yego urenda gutore ko nshaka dusohoke tugende gukesha muragiye gukesha iyi ni summit tugiye harasubiye hari izindi ndwi so yaragutoye kandi tugenda hana hadusubireyo tuduge na ruguru tuduge mawimbi tugira iki kakurarana akakurarana ko akuduga nyene hari gihe akurarana niko simvuze ko baduganye bose babararana ariko hari gihe akudugana akakurarana uzo uwo muhungu gukorera ivyo byose Imana ishere waba ari muhira ryame ntaba yemerewe no gusohoka saa 3 ntaba yemerewe sheri wiwe azoshira mu rugo nuko asohoka saa 3 z'ijoro yanyerekanye bajamaya abajama biwe ni bajya nyene rega bakora ivyo akora sheri wiwe arabanza akamushikana muhira ati sheri wanje rero je ndagiye guterama n'abajama n'umugabo ivyimviro by'abagabo
bavuga ko keshi ngo bavyungukira mu kabare nizo systeme mwazanye kandi nivyo nta mugabo wobuza kwicarana n'abandi kuko umugabo iyo yicaranye n'uwundi aramubwira ati yamara ejo hari diri hariya nejo turakomeje ibyo ni sawa umugabo kwicarana n'abandi bagabo ni sawa ariko umugore nta mugore yicarana n'undi mugore keshi ngo bapange projet ati be urazi hari ingene hahiye urazi wa mugore wanaka ingene vyagenda ivyo nivyo tubamwe urazi wa mukobwa ingene wanaka yasaze bazi ngene asigaye yambara ukuntu kagendana n'uko kugira abagore rero twicare tuvuga projet kenshi ntibikunze ku ariko abagabo murazivuga rero jewe umuhungu akubwiye ivyo vyose mugasohokaho hose kagutora kaza kuryohesha aheje gushikana shiriwe muhira ashobati yakanondere ati urendondere ya indizi kunyonga ukwiye kumenya dishiri w'umuntu azoshira mu rugo canke ndishiri wo kuryosha ibirori bwo kumumara irungu. Oh my god. Hari umuntu abakeneye ntagire irungu ntiyijane wenyine mu bajama kuko abo bajama kandi ashitse kumwa bajama aragupresenta kakana kunze kwandika ngo muri iyi mvura ntimubizere ngo ntuje kwicara muri ngo ku ntebe y'imbere presenta mwabonye shiri wanje abajama biturakwishimiye uno muhungu wakoze iki kugira umufatishe gute mu gitondo ba presence food mu gitondo ba presence food abangu rero n'abana bese barakushirikira teye ai we ikorera kazi nimba nagutahanye saa sita we muhejeje kugira saa sita bashobora kuvuga abahungu bashobora kubandanya birori ati ukavuga ati je ndarushe bivanye aho wahereye ati wontana ati nta kibazo reka ndagutahana ya saa hindi hari uwo catora uwundi niyo saa hindi ahejeje nawe akacatora uwundi akashasura gupresenta ati mwamubonye shiri wanje aho muzomubona ntimuze mureka kuva mu gitondo babajama baze kuba presenta bagomba badati kandi bose ufise umukobwa mwiza ufise umusheri mwiza agufasha nyine amanyanga wowe ugenda mu mutwe ati ya presence bakobwa rero twitondera abahungu badupresenta abajama babo bitubona ko twabafatishije bijya byo sibyo nimba ashaka kupresenta nimba kwemera kuko agupresenta abajama nakujani wabo agupresenta wabo hama nawe mujani mu present wanyu nabagukunda agupresenta aborewe mwese mamubore hari gihe utavyibuka bukiye ko yagupresence niyo mpamvu abajani wabo abajani wabo ari kandi baba present mutaraja mu kabari babajane kare baba present wabo baba present wabo baba present wabo pana kuba present abajama abajama gusa yego bazobafasha urubanza mu gihe wahisemo ariko abajama by'ukuri uwo begera ntibazi naboneshiri wawe wari dukunze kubona ukunze kukandika aho kana abo bajama bawo begera wishimira uwo mushyira muri baje ati burya usanga utari wenyine kubera iki kuvuga ayo majambo rero hajye abajama bashiri wawe baba bazi ukuri ugasanga bazi nk'abakobwa bene uruka tije ngaho ngurumva burya ni mugenzi wa sheri wanje uri siri wo kwa kuzi kuri sheri w'umugenzi wiwe uko wotangara ubonye abandi akaramutse okay uni ni sheri wanaka muhuye muri vi ugeze mu Carama hasanze uyundi ho wagenda kumutakura hakaba hari ubundi hose aho hantu ugasanga hose bafise y'abasheri kandi ntibemera bo kumena isiri ya mugenzi wabo oya ko ntibibaraba wowe shiramo ubwenge shiramo ubwenge urati ariyo mpamvu urazi muri umuzingi wabo bahungu bose mukwiye guca ubwenge abakobwa bakagiramo umujama umwe kuko uzosanga akiye amabanga uzosanga abwiye ati yamara aha havuye Kerisi wewe witwa Shadia wewe witwa Chanel uragarutse yabo rero hari gihe abikubwira atabizi nawe uko bivutse akavugani yarari kumwe na Belize aho kuvuga mube rero mwiyegereza n'abagenzi b'inshuti zanyu ko hari gihe baboreko bakababwiza ukuri hari gihe muhura bakababwiza ukuri batabizi nabo ko bakuvuze kubera hari gihe nabo riga nawe ni mugenzi wawe biba byamuremereye byabaye byinshi
ugasanga aravuze ati yamara rero hajya ugende neza urisiri ko gukunda nkugeza ko ati urisiri ko gukunda ugasanga waraduze abantu uri kubahonyora ku mitwe ngo uyu muntu ni sheri wanje anagutelefone ngo ugakupira abandi bose kugira witabiye ukababwira ayo masaha ko atamuntu yemerewe kugutelefona ari we wenyene kandi uwo muhungu yibereye mu mikino rero ku ruhande rw'abahungu n'abakobwa twese turi kwikinishanya umuntu utamukunda mubwire ko ashaka mugendane nk'umujama si ngombwa mu benshi urukundo abakobwa bafite imitima yoroshe kandi cyane umukobwa ushobora kumusohokana iyo nshuro imwe canke zibiri ababona ko atawundi mukobwa wona aramutse ari we wenyene nuwi wanje ntihagiye uti mu mutwe kandi batakiriye bari uko gusa washaka gusa musohokane ntwijane wenyene uronko musangira inzoga kuko abakobwa gusangira inzoga ntibakunze kuboneka abahungu banywa inzoga mwijoro bahejeje akazi rero gutelefona nk'umukobwa saa 3 atisanga mu kabara kanaka abo si benshi babikora rero uwo mukobwa abonetse wowe utomboye niyo mpamvu aje imagine ngo ndisheri wawe kandi we ni wo gusohokana gusa kuko abahungu mwikige barafise abo gushira mu nzu n'abo gusohokana tandukanwa rero gushira gusohokana no gushira mu nzu cyo bintu nibisa uvuga ati hariho abo gushira mu nzu no gusohokana ko tubwira ibintu bikomeye cyane tukunze kubona kunze kwandika kuvuga ati abakobwa ntimaze baritiranye ati haraho biyumvira ko bariko bajya abahungu ahubwo ari bo bariko barariba kuri iki kuvuga ayo majambo dufate ko bamwe duhora tubona ko bakunze kujya amahera abahungu ahubwo ari abahungu baba bariko baraprofita abakobwa kubera iki gutanga izo mpanuro na cyane cyane ku bakobwa kujya amahera ku bahungu ukacobabwira ati nyabona birinde ati nibo bariko bararibwa ntibiyumvire ko bariko barajya abahungu kuri shashi vyakira yuko mvuga nti abakobwa tuba tubaza ko turiko tujya amahera y'abahungu hariho n'abayagireka hariho n'abayajya ariko amahera y'umuhungu urayajya hari igihe usanga uzoyishura mu gihe kanaka mu gihe ata projet mufitanye n'abahungu si kuvuga ngo nta bwenge bafise nta muhungu yo guhereza amahera yiwe atakindi kintu azi yuko amahera yiwe atakundi kuntu azoyagarutsa hagere ati ntibihende ngo baba ariko barabaye kiretse yaguhaye gukunda kagerageza bikanka akarekeraho kuko mu gihe utari utagize mu gihe utidandaza uri nk'umuntu w'umukobwa kandi byose je nta muntu usuzuguye nimba wahisemo akazi ko kwidandaza nuko ubona ko ariko kakwinjiriza umuntu wese ahitamo gutwara ubuzima bwe uko abishaka ariko mu gihe utari muri abo bantu wowe uri kujya amahera yiwe gute ntumukunda nta n'ikindi kintu azokurondera ko ngo nawe ugikore kuki rero wemeye kujya wuha amahera yiwe yareke kandi ubizi neza ko utamukunda kandi atana umuntu utamukunda nyine murekere n'ivyiwe kuri kurabijya none abavuga ati n'ubucuti turi kumwe no munsi ko Sasha dufitaniye ubusabane sindeke kumuha yo gusuka canke yagwaye wowe kwanka kuyakira oya je amahera nemera mushobora guhura n'umuntu mugasangira kandi rega ivyo mwamaze kwitiranya ibintu rega abahungu simwe mwenyene mwosohora amahera gura musangire mu nanje turashobora guhura nkavuga nti mugano twicare dusangire nkariha mu mafaranga yanje ndabizi ko ukunda cappuccino na pizza icara aho baguhe dusangire mu gihe amahera ndayafise nawe ukambwira ati cara dusangire rero nta mahera nzoba ndakuriye ko twarasangiye nk'abajama ariko mu gihe ndakubwiye nitwaje ngo ndagukunda ukampereza amahera mu rwego rwo guha amahera sheri wawe aho niho noba nkoze amakosa ariko je mvuze gusangira simvuze ngo uzompa umujama ntaguha amahera gusuka gute mu gihe yamuguranye uzo yamusubiza cyo kavuga yamuguranye uzo yamusubiza ukavuga ati jewe nashaka gusuka ariko sanze amahera afise ntakwiye washobora kuyantiza kuko nta kintu na kimwe afise muhuriyeko kiretse yuko ari umujama wawe kikira gitume uhera ko ngo mpa amafaranga yagusa ngo aherane oya mugurane nimba atakindi kintu muhuriyeko mbwira ati jewe ndakenya amahera mfise ikibazo mu mugenzi mugano nshaka kumpa amahera fasha aya mahera nzo yagusubiza kuko nturishiri wanje nta n'ibindi bintu duhuriyeko ngo mvuge ngo nzokwishura aya mahera mu bundi buryo rero
ico gihe kugira ngurana kuko nta mpamvu nimwe ihari yo kumpa amahera y'ubuntu amara zo kugurana uyangurane kuko nanje woyanyaka ndafise nkaya kugurana kandi nzo yagusubiza tugahora tugasangira ivyo bitandukanye n'ivyo byo kuvuga ngo yandiye amafaranga nuko mbere ko turangiza ikiganiro mbashaka kumenya na cyane cyane kuri wewe mbega cyukuri iyo abantu babonye bavuga ati kuri kan generekana kuri kwanje uko kuri ati namwe mwabigeme mwitonde ati mwoye kujanwa n'amaranga mutima akurikiye ngo akanoti kubera ikishasha kuguma shimangira koga ku kanoti fate ko abakobwa muri no misi urukundo rugoye mbega ho wo kugira uvyature vuga ati kuri kane bimeze uko biba vyorosha je kuvuga kuri kuri rukundo rwa kane sije nabitangije ariko bamaze kubitangiza haje mu izina ryanje biba ngombwa ko nza kuvuga je uko ndavyumva sinzi ko aravyo biganiro kwa diko na hehe je ntaho nigeze nemera ko ndiko ndagwanira urukundo benshi baravuga ati eza nati noya jewe nta nahamwe nagaragaye nganira urukundo maze gukora ikiganiro harenze kwa diko ariko je nta rukundo ndimo ndagwanira n'umuntu wari we wese abakunzi bawe abafana bawe bavyumve ntazo mbone n'ahandi hantu je nta muntu turiko turagwanira urukundo urukundo ntibarugwanira urukundo aho ruri gukuri ntibarugwanira kandi ikindi kintu kigira kabiri umugabo ntibamugwanira ahubwo baramusengera umugabo ntagwanirwa arasengerwa naho nare bavuga ati oya tinibikorwa bijamo atudamenye kumwitaho kumubungabunga tizankomezi urazi rero ndakubwira umugabo ntagenda ngo nuko utamwitayeho umugabo ashatse kugenda aragenda nubwo wo mukorera ibiki umugabo nubwo wo mukorera ibiki aragenda ashatse kugenda kandi ikindi nanavuze nta mugabo batwara aho rero nta mugabo batwara mana jewe nta mugabo nemeza ko batwara umugabo agenda bishaka babandi babakobwa mu makomantere bahora bakuremera batuyashobora kuba afise iyindi mita akoresha canke ibindi no musi turashaka duha umuco uri kuravuga ati nta mugabo batwara keza umuntu atahure gute ubisigura gute umuntu ukuntu usigura canke sheri uwundi ngo bamutwara ngo sivyo kubera iki urazi impamvu je ndavyanga uzi impamvu mvuga ko ata mugabo batwara canke umusheri batwara nivyo bindi nakubwira gufata risk yo gukunda umuntu ni ikintu gikomeye kandi umuntu mukunda vyanyabyo babona nubwo wo mufata ibaze umuntu ukunda vyanyabyo nubwo hari gihe unamufata yaguciye inyuma ukamubabarira kubera imbaraga z'urukundo zirakuremera ukumva ati azobireka amagurane uvyibonera gutya none wo mwica gusa hari abatizera ko bashobora kubireka bagahinduka ariko hari umuntu ashobora kubikora n'ubundi agahinduka akabireka twege abagore ku ruhande rwacu kunda ikintu tuba dukeneye gukora kunda umugabo wawe mwubahe mukore ivyo abagore baba bakwiye kumukorera nawe agiye mureka agende kubera amahitamo yiwe ntakiri wewe ariko n'abagabo tudakwiye ko abagabo bagenda bagataha abagabo baragenda bagataha kagaruka kibuga ati nego akibuka ko afite umuryango umugabo aragenda hanze akibuka agataha akibuka ico famiye yiwe ikeneye bavuga ngo nta mugabo atagenda inyuma sindavyemeje cyangwa ndabihakane bako hanze kubaka urugo ariko turiko tuvuga ku rukundo mu gihe ukunda umuntu ukunda uwo mugabo wawe we mukora ivyo wari usanzwe kumukorera wewe wakeneye kugenda azogenda naho ivyo byose uzobikora niyo mpamvu uze nta mugabo batwara umugabo agenda bishaka wowe ukaja kwirigura cwa no muntu ngo yagutwaye umugabo wawe nta bwenge agira ku buryo bamutwara aba yagiye ari muzima ntiyaborewe nta biyobyabwenge yanyoye ukaja gutuka umwana w'umukobwa umusanganye ngo yagutwaye umugabo yamutwaye gute
umugabo ari we yijanye ahubwo baba bakwiye kubaza umugabo kubera iki yagiye nta mugabo batwara umugabo arijana bishaka wewe ndabavuga ati none nimba bagerageza kwiyambika uduhuzu cyangwa bagerageza gukora ivyo twe tudakora ati numva ko ziba ari karankwegera aramukwega wa musheri wanje wa mugabo wanje oya utwo tuntu dutuma babona ko babatwara abagabo bagerageza batwambare bareke basi kuja mwibarabara barabaye handi hantu batwambara nimba abagabo babo ari two babona bakunda barabe nimba ari birungo batabakorera okay nivyo ndavyumva gusa hari ibintu vyinshi bituma umuntu yogenda kandi hari n'ibindi byinshi cyane bituma umugabo atogenda rero ivyo umwe wese afise ingene abayemwo mu rugo rwiwe ariko hakundi baca umugani ngo nta rugo rwubakwa nk'urundi umwe wese afise uko abanye n'umugabo wiwe afise n'uko abanye umusheri wiwe nta kwinjira mu buzima bw'abandi bantu ariko jewe icyo mvuga nta mugabo batwara jewe bagutwaye wogenda sinzona gukurikira we ntuzoza kurondeza agiye kandi yagiye bishaka rega aba bishaka kugenda nawe uvuga ati nzoca ndondera ubuza kwa kompanya oya yagiye numva haraboneka plan B hanyuma mugasimvuze ko tuzokompeta ngo agende nanje ngende si ivyo mvuze yagiye nzokora ndera abana yansigiye sivuze ko nzogenda ntumbeshere ngo haje kumbaza ko yes nuko mu kurangiza bashaka kumenya rero amajambo 3 y'agasunika rugina cyane muri rusange ndorohanura bigeme amajambo 3 y'agasunika rugira dushobore gusiga inzira amavuta kumbaza menshi ko yose nayamazi none ndavuga na cyane muri rusange ongera duhanure cyane urugwaro urabona ko akesha kunze kuvuga ngo akunze kuvugira abahungu ntaci nta nuhande nari umuntu hengamiye ko umuntu yakuze atwara ubuzima uko abishaka nuko abyumva kandi umuntu uko yahisemo gutwara ubuzima bwiwe ushobora kumuhindura we nshobora kukubwira nti iki kintu urakora ni kibi kandi wewe ubona icyo uri gukora ari cyiza kandi umuntu akora ikintu kimunezera nta muntu abereho kunezereza uwundi muntu umuntu akora kimunezera kinezera umutima wiwe rero ikintu nashaka mvuge mu kurangiza bakomeze bankunde baze bankurikirane nawe bagukurikirane yanje ni Keza Films nuko na TikTok na vuba YouTube yanje nayo yanditse kuko nyene na YouTube yanje yanditse kuko nyene Keza Films ariko nawe bagukunde bagukurikirane bakwiteho uri umuntu mwiza witaho abandi bantu nawe n'ukuri bagukurikirana ahereje ku majambo akomeye cyane aho mvise akubwira ati umwe wese akora ikintu agikeneye ati kandi hani n'uzugwanira amarangamutima y'umutima wawe ukora icyo umutima ukunda nuko ndagushimira cyane by'imva mutima Keza kwa bashoboye kurondera twizera ko ntitwasubira kurondera uzotwitaba basha urakoze cyane gusa reka ngene ndabivuga imbere y'abafana bawe ntuzosubire kufatira aho mboneye nuko nabwira ko yari mugano Kent umugano w'Imana umugano w'umwete umugano w'abantu no kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabizwana zabitera intege biraheza bikatwubaka ndakubutsa ko wari karadufata n'amasanamu Mite Scott asante sana be blessed wherever you are ciao